nimuhorane umukama. Ibyo dusoma mu Injili ntagatifu yanditse Luka. Muri iyo minsi Yezu atangura kubwira ishengero ryahinda urugwaruka n'ugwaruka rubi rurondera ikimenyetso. Nta kimenyetso kindi muzohabwa atari ikimenyetso c'umuhanuzi Yonasi. Nk'uko Yonasi yabaye ikimenyetso c'Abanyaniniva, niko n'umwana w'umuntu azobera ikimenyetso urugwaruka. Ku munsi w'urubanza umwamikazi wo mu bumanuko azohaguruka kwagiriza abantu b'urugwaruka agire ko abatsinde, kuko yahanutse ku nkiko akaza kumva ubwenge bwa Salomo, kandi hano hari uwuruta Salomo. Ku munsi w'urubanza Abanyaniniva bazokura hasi kwagiriza urugwaruka bagire ko barutsinde, kuko bihanye kubera inyigisho za Yonasi, kandi hano hari uwuruta Yonasi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bakristo bavukanye, hari haheze iminsi Ekleziya idutekaniriza kuzirikana mu gisomwa ca mbere ijambo ry'Imana dukura mu bwuzure bwa kera. Guhera uyu munsi tuzoja turazirikana ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye Abanyaroma. Tuzorizirikana indwi zine. Ni ijambo ry'Imana, igitabo kigizwe n'ibigabane 16, mbere akaba arico gitangurira ayandi mabaruwa ufatiye ku kungene kingana. Gifise ibigabane 16 n'imirongo myinshi ugereranije n'amabaruwa akurikira. Nikete Paulo yanditse mu myaka hagati ya 57 na 58. Paulo mweranda yanditse rino kete ashaka kwishura ibibazo byari bihanze abanyamuryango b'i Roma, atibagiye n'Abayahudi kuko barabana. Atangura twibutsa nko twavyumvise umuhamagaro wiwe kuri yanza y'i Damasi agira ati: jewe Paul umusuku wa Kristo Yezu, nahamagariwe kuba umutumwa, ntorerwa kwigisha inkuru nziza y'Imana. Ivyiyumviro nyamukuru dushobora gukura muri rikete ni ibi bikurikira. Paulo mweranda aragaruka ku kwemera, ahagaruka kandi no kubijanye no gutunganya neza amakoraniro, kuko niho duhurira n'Imana. Ugutunganya neza amasabamana bituma koko duhura n'Imana. Ari naco gituma ari kubitunganya neza kugira ngo igihe tuje mu ngoro y'Imana kwininahaza kwikengurukira ntibi bintu byo kwizanzamura gusa, ariko aba amasabamana arimo akanovera. Paulo mweranda aragaruka ku ngabirano y'Imana. Mbere mu ikete rya mbere yandikiye Abanyekorenti igihone ca 15 umurongo wa 10 agira ati: ingabirano y'Imana niyo yangize ukondi. Iryo jambo turarizi, turakunda kuryumva. Ingabirano ituzanira ubuzima budahera muri Yezu Kristo. Ingabirano y'Imana kandi idukiza igicumuro n'urupfu, tukazukira ubuzima budahera. Iyo ni inyigisho bakunda guha abariko bitegurira batisimu. Paulo mweranda kandi aratubwira ijambo ry'ubukiriro. Ubukiriro dukesha ubutungane bw'Imana. Ubwo bukiriro ubwo rukiza Imana yarugeneye abantu bose bagwakirana ukwemera idacaguye, baba Abayahudi, Abagereki, abera, abirabura n'ubundi butandukane dushobora kuvuga. Ubwo butungane Imana yabwerekanye muri Yezu Kristo, kuko mu kigabane ca 3 cirikete nyine umurongo wa 25 agira ati: ku bazokwemera niwe Imana yagize itakambiro kubw'amaraso yiwe, kugira ngo yerekane ubutungane bwayo mu kudahana ibicumuro vyakozwe kera. Ukwemera Yezu Kristo umwana w'Imana nzima niko rero gushikiriza ubutungane nyabwo abantu. Si bikorwa vy'ibwirizwa rya Musa bishikiriza urukiza nk'uko Abayahudi bavyibaza, ariko natwe birashaka kudushikira tukibaza yuko ibikorwa dukora
ari byo bizodushikana kuri ubwo bukiriro, ariko si ibyo byonyine ntaco bitumarira. Urukiza turukesha ingabirano y'Imana. Ibikorwa bigira agaciro igihe ari bivuye ku kwemera kandi bigakoranwa umutima w'urukundo. Paulo Mweranda aragaruka kandi ku kwizigira, kubana mu mahoro, ubutungane n'akanyamuneza kava kuri mutima Mweranda. Igisomo cy'uyu munsi rero ni ikigabane cya mbere, imirongo 7 ya mbere. Paulo Mweranda ashikiriza Abanyaroma nk'uko abigira mu yandi mabaruwa yose yamahera ku ndamutso. Amabaruwa yose ya Paulo Mweranda muyasomye atangurwa n'indamutso. Iyo ndamutso ibirimwo cyane cyane ivyo abipfuriza. Uyu munsi abipfurije umugisha n'amahoro y'Imana bikomoka kuri Imana Data wa twese no ku mukama wacu Yezu Kristo. Na twebwe igihe Paulo Mweranda ariko aripfuriza amahoro, umugisha abiroma, natwe uyu munsi nivyo duhamagariwe kwipfurizanya, kwipfuriza umugisha abandi, kuko hari igihe dushaka yuko ngira ngo umugisha wose Imana yateguye woja kuri jewe, abandi ukamenga ntiworonka. N'amahoro nuko Imana idusaba yuko twese tubana mu mahoro. Ibi Paulo Mweranda yipfuriza Abanyaroma, natwe uyu munsi twipfurizanye umugisha n'amahoro mu guhezagirana. Twumvise kandi nk'uko nabivuze mu kanya, yahereye ku muhamagaro wiwe mu majambo yo kwishisha bugufi agira ati: jewe Paulo umusuku wa Yezu Kristo, kubw'iteka yatewe, iteka rihambaye, ntiyihaye ya mazina ahambaye abayoboye amadini, amashengero biha muri kino gihe bagira bibaza yuko bakomeye, ukamenga iryo teka nibo baryihaye. Paulo Mweranda ndibaza ntakerekereza yuko yari yatahuye rya jambo rya Yezu agira ati: nta musuku asumba shebuja. Turabisoma kwa Yohani 13 umurongo wa 16. Kandi muri iyi ndamutso, muri intangamarara, Paulo Mweranda aje kumenyesha Abanyaroma icaje kubigisha. Aje kubigisha inkuru nziza. Iyo nayo nivuga yuko Yezu Kristo umwana w'Imana nzima yaje ku isi muri byose yari ameze nk'abantu kiretse igicumuro, hanyuma arababara, arapfa, arahambwa, arazuka ku munsi ugira gatatu, none yicaye iburyo bw'Imana. Ngiyo inkuru nziza aje kubamenyesha. Inkuru nziza twazirikanye nayo itubwira ingene ishengero rimaze kwegeranira iruhande ya Yezu yaciye yishura bashaka kumusaba ikimenyetso kugira baheze bamwemere nk'uwarungitswe n'Imana. Twumvise ko Yezu abakariye mu kubita ugwaruka rubi. Mbere iri jambo ugwaruka rubi ni jambo novuga nti nijya gasuzugura. Mu gitabo cy'amategeko kigabane cya mbere umurongo wa 35 rikoresha kugira ngo ritwereke umugararizo wa bene Israeli i Kadeshi. Mbere n'umukama agashavura hamwe agira ati: nta numwe muri abo bantu buru ruvyaro canke urugwaruka rubi azobona icyo gihugu ciza nemeye. Barondera ikimenyetso, ariko nta kimenyetso kindi bazohabwa atari ikimenyetso ca Yonasi. Yonasi turavyibuka, Imana yaramutumye kugira ngo aje kubwira Abanyaniniva ngo bisubireko, abanza kwanka ubwo butumwa Imana imushinze. Ariko avuye mu nda y'igifi kinini yamaze iminsi 3, yarahavuye arigisha, ariko akigisha ingo byo kwikura. Yagira ati: hasigaye iminsi 40 Niniva kigasenyugwa. Kuri iryo jambo rimwe, mbere tubiravye na neza, nta ni jambo ryo guhinduka ririmo, kuko ijambo ry'Imana rigira ati: hasigaye iminsi 40 Niniva kigasenyugwa. Kuri iryo jambo rimwe Abanyaniniva barahindutse n'ingoga, kandi
bahinduka neza, uhereye ku mwami, abantu bose ndetse n'ibitungwa. Ikimenyetso cya kabiri Yezu abibukije, yibukije abari ko baramusaba nk'uko yabishyuye ubwa mbere, yongeye ko ikimenyetso cy'umwamikazi w'Isheba atemera ubwitonzi yumva kuri Salomo ataramwibonera. Ari nacyo gituma yaheze akava hasi akagenda akamubona, mbere batubwira yuko yagiye kumugerageresha ibisokozo bigoye. Iyo nyifato y'uwo mwamikazi y'ubwa mbere isa n'iyaba bashaka ikimenyetso, kuko yagira ati ntaribonera uwo mwami Salomo sinzokwemera ibyo bavuga. Ariko uyo mwamikazi yahavuye amaze gushika kwa Salomo, akabona ingene yishurana ubwitonzi n'ibyo atunze, yahavuye abwira umwami ati amajambo numvise bavuga mu gihugu canje yerekeye amajambo yawe y'ubwitonzi bwawe n'ay'ukuri. Nsanze uhebuje mu kuba rurangiranwa mu bwitonzi no mu butunzi kurusha uko nari numvise. Turabisoma mu gitabo cya mbere cy'Abami ikigabane c'10 umurongo wa mbere gushika uwa 13. Uburorero bubiri Yezu atanze bw'abantu bahindutse ugereranije n'abayahudi bo urukiza rwari rugenewe ubwa mbere n'abapagani, baba abanyaniniva yaba umwamikazi w'Isheba bose n'abapagani. Ku buryo rero ku bayahudi kubabwira yuko abapagani bahindutse mbere babatanze mu bwami bw'Imana, niko ahandi Yezu atubwira, novuga nticari nk'igitutsi. Ariko si igitutsi kuko nibo bavyiteye. Ubwami bw'Imana bategezwa kwakira ubwa mbere, bo baraburetse, ariko abandi baraheza barabwakira, mbere no ku munsi w'urubanza nibo bazobabera ivyagirije. Na twebwe turashobora, kandi niko twarabatijwe, tuvukana na Yezu Kristo mw'ibatisimu, turabandanya turatera imbere n'ibindi, ariko hari igihe twibaza yuko twahejeje, habanamba ntituraheza. Hari abo rero twahora dukengera bazohinduka, tugasanga barahindutse, natwe tukiri hahandi turavye nabi, natwe nibo bazotubera icagiriji ku munsi w'umuhero. Mu gihe ca none ntitube nk'aba bayahudi basaba ikimenyetso, kandi sinkekereza yuko ibimenyetso bahora babibona canke bari bamaze kuvyumva ingene Yezu akiza abarwaye, yirukana amashetani n'ibindi. Uyu munsi rero dusaba ingabirano yo guhinduka kandi vyihuta, cane cane duhindurwe n'ijambo ry'Imana twumva ku munsi n'ivyiza dukura mu masakaramento, duhereye mu Ukaristiya n'isakaramento y'ikigongwe. Tuvyibukanye neza no muri wa mugani w'umutunzi mubi n'umwororazaro. Uyo mutunzi ariko arasaba ibimenyetso kugira ngo abo yasize ku isi bahinduke. Aburahamu yamubwiye ati nibatumviriza Musa n'abahanuzi, naho hogira uwuzuka ava mu bapfuye ntibojijuka. Imana rero uburyo iduha kugira ngo duhinduke uyu munsi ntitubwanjanjwe ko tubukoreshe, kandi guhinduka n'ivya ku munsi. Uyu munsi birakunda umuntu akaba ahagaze neza, ariko ejo mu gatondo ugasanga byanse. Mukamana nzima, tutabaza ingabirano yo guhinduka ku munsi, cane cane abakiri kure y'inzira yo guhinduka, bakirindiriye ibimenyetso. Umuco wa mutima mwiranda nubamurikire, babone ubwiza bwawe mu buzima bwabo. Kubwa Yezu Kristo umukama wacu, Mugabekazi w'amahoro no gusubiza hamwe, dusabire.